Warubizi kwivavanura rya DJ FERNANDO ndetse na MELANIN BOY nk'umugwi Muzika byabaye nk'ubuhemu bwakorewe Bface and the Flow. Bface and the Flow mu kiganiro Saturday morning kwisamiriza Indundi Culture 88 n'ibice bibiri aremeza neza yuko yari umufana yeruye wabo basore bompi babiri nk'umugwi Muzika apana nk'umuririmbyi umwe ngo yarababaye cyane ubwo yabona yuko abo basore batagikorana cyangwa ko yagenda arabona imishamirano yabo. Bface and the Flow aremeza yuko yakoze indirimbo motivation yahaye collab abo basore bose babiri batarabaririmbyi ba solo ahubwo bakiri abaririmbyi ba Muzika. Bface and the Flow majambo yavugiye muri studio. Sinza makinga ku bakunzi bawe aho bavuze ati abakunzi banje abakunzi ba Melanin na Fernando mwari mukumbuye kubumva mu ndirimbo imwe nkanje wabaha bisigura ngo wowe wari uko imbere yuko wumva indirimbo wari ukumbuye kumva indirimbo public bari kumwe. Yes, niki kitubo cyari gitumye bakumbura? Ndi umufana wabo bombi babiri arico bituma nabarondeye turirimba. Okay, ndi umufana wabo kubi je indirimbo zabo vraiment ni playlist nk'indirimbo nka zose babajya bangu baririmba neza lyrics zabo ama melody mengo sinabarundi kweli hari ukuntu bafise style nyene afrobeat barayimetriza no kurusha abaririmbyi b'abarundi bose. Afrobeat ni ofete umudiho barawigaruriye witwa wabo nga afro ni gwabo vraiment kuko barazi kuyi ofete hari gurimba afrobeat ugaca usanga uri kuririmba ibintu nyene ego ni afrobeat mugabo ntabwo ari melody za afrobeat wayiririmbye ariko ntabwo ari afrobeat melody zayo si afrobeat ariko bajya bahungu barazigwamwo kabisa. Rero jewe vraiment ndi mu bantu ba mbere bababaye bavanye kweli. Okay, ndantwa narababaye cyane gose ko yandi umufana wa. Harabafana bemeza yuko bano basore bataravana ariko ngo babibonye nka game uri proche na Melanin uri proche na Fernando bose n'abantu banje ariko ntabwo ari game kabisa. Nibaza yuko nabo barabibona none nibabibona ko ibikorwa byabo batabihuriramwo nta ma concert aba umwe wese akaperforming ukwiwe. Yego, hama hariho ntuzena ni indirimbo zisohoka umwe wese yasohoye gwiwe none ivyo si byerekana ko bataba bari kumwe. Ariko ni navyiza nyene kwirondeza ukavuga uti reka ni ndabe career yanje nanje DJ nyene uko banyakira navyo ni vyiza ko natwe twavuye mu magroup twe twari bwagire chance yo kumenyekana kujya kwa ba Fernando bamenyekanye ari group abakurabutswe kare twakubonye muri police mwe muranzi sibyo abakanzi rero je nanje narabaye muri group abarimvyi benshi na Big Fizz yarabaye muri group. Okay, begaye abandi ba na Satbi yarabaye muri group Double J yarabaye muri group Okali gang sivyo Black G yarabaye muri group uko nyene abo bose baje arafu uko nyene umuntu wese arafise nyene ipima karaba ari wenyene DJ nyene beze gute ugerageje kuraba umuntu ku ruhande gwiwe baronse success kurusha bakiri kumwe. Jewe ndabakunda bari kumwe ariko kandi n'amazina bayubatse bari kumwe uke batabanza kuyubaka kujya nibiriko biraba ntibiriko biraba kandi nta namajambo byari gutera oya ariko kandi ayo majambo ategezwa kuyatera kuko bari mu kazi kubera yaba baraveteye nta ubavuga ko uri mubemeza yuko bafise ihinduka mu kumera nk'abaja hejuru ya generation maze imisi rikiratera urwamo kuko hari bamwe bagiye barabivuga naho ikibazo neza hari abavuze yuko Melanin na Fernando uno munsi bafashe ibendera mu baririmbyi batuma abantu baguma bavuga kurusha mu myaka ibiri iheze abantu bari bamaze imisi bari ko baravuzwa. Amatwe turabamekanisha wewe nturi mu mekanishe se nanagushizemo wewe ikibanza cabo baririmbyi abafana nibo bagitanze uri muri ba baririmbyi baguma muri ya top 5 ntuvako kuko ugerageje kura imyaka umaze kandi sino nabihari kuko ibirenge byanje biri haye kubera utahura yuko uri umuntu apart y'ubustar rega Imana yadutandukanije kukumenyekana gusa ubundi twese tuva amaraso tugira ingorane z'ibitoro zimwe tubaterirege tukaterirege. Okay, so wewe uzorabe wanashaka hariho n'umuririmbyi ashaka kuvyimba akavyimba kandi azi neza yuko ariko avyimbira n'umufana bayeho neza kumusoma kumurusha wewe honyene nubwo wewe kuba umustar utamaheru hari gihe kumuhijya kudashobora kugusigira niba amafaranga noneho turetse n'icyo niyo connection no kumenyana n'imigisha bro urumva jewe ikintu no kubwira kuba hari igihe femme igutwara mu kirere kandi uzi neza kutazohaguma abari mu bujuju kubera ko example turafise abaririmbyi benshi femme irabatwara mu kirere bakibagiye rero ivyo bintu jewe ntavyo ngira rero muri ico gihe none abanyagihugu banje turi kundanira
sivyo turihuriza kuko jewe nta ubustare ndabuzana kuri TV honyene no muri clip no muri stage no kuri stage ubuzima busanzwe ndakanu ko ngaho nyene ndumuntu asanzwe mugabo nibaza yuko umunyagihugu turirimbira abantu bize n'abatize abantu baraturezwa na mutama rero iyo uje nyene wigize ntuze basha baragusubiza hasi bakagushira ku murongo Bifex uyisohoye itariki 23 z'ukwicenda haramaze igihe kirekire bavanya baramaze gusohora indirimbo nyinshi bamwe mu bafana bari bafise ikibazo yakozwe kera kubera kitasohotse ico gihe indirimbo yakozwe kera bakiri kumwe nico gituma nibaza yuko na clip itashoboye gusohoka ariko je bose n'abantu banje turi kundanira na Fernando turihuriza kandi na Melanin narabibasavye anytime na video mwabona isohotse ni jewe jenyene nipanga kuri bije gusa ningene ubapanga yego kuko guhagararana umengo ngo sivyoroshe ntavyo nzi kwere jewe ivyo baba barapfuye navyo nomenya kandi n'abantu b'abagabo uko iyo bahuriye je nawe ntaho tuzi twe naho tuzi nivyo bapfuye navyo tuzi wapi twebwe rero urumva tuce tukurikirana imiziki baduhereza ivyo bindi tukabirekera bonyene babibonye ne babonye bohuza ni sawa Salama Alani n'umutumire ati courage hama mumbarize ukuntu yegeranye abo bahungu akabahuza ikindi ukora ivyuzi tera imbere nk'umuzinga tiri batazira niga ubu ndi mu Ngagara ariko mukayanza igahomba Asante Tiger wakayanza nibaze yuko ikibazo yabajije yakibajije yabo ni kimwe uhejeje kwishura nibaza benshi bazi ko ari indirimbo shasha ariko ntabwo ari shasha kuko nibaza ko turabe na concert yanje sinzi ko mwabibonye kuri affiche imwe yo kumutwenzi ntabwo nanditse ngo we love music wanditse Melanin hama ego rero bari bamaze kubibona kumwe wese asigaye akora ku giti ciwe urumva nabuco vyumva nyene yuko ngaho oye haba hari ikintu peut-être batariko barahurizako canke decision bafashe kwira barakuze rega barashobora no kuvuga bati ubu rero umwe wese yipime bana Bifex wewe uri umwe mu baririmbyi novuga ngo afise ubucuti n'abaririmbyi bagiye batandukanye twarabibonye muri BMA hari bamwe babona yuko ushobora gutwara agashimwe k'indirimbo y'umwaka kuko indirimbo za trendinze ku mwaka zabaye nyinshi harimo na gwawe kuko mu kiganiro cyo gutasha uravyumva ingene abantu basaba indirimbo ko ugishobora kuvuga n'undi agasubira akayisaba kandi akakobije yuko guyivuza akaguma kwandikira wari wicaranye na Fernando uri mu bantu bakoma amashi bimeze neza novuga ngo wewe na Sadbi buke mwabaye trending nk'abaririmbyi bari kubashigikira abandi batitayeho yuko baza guhabwa agashimwe cyangwa batakaronka umanaginga gute kujana n'uyu mu gihe batumvikana ntube wawa ndavuga ati ko mugenzi wanje mudahuza ntushobora kuba umugenzi w'umwasi wanje dufate nk'uko abantu babibona ko badacana waka ubimanaginga gute wewe public ntiremera ngo sange na uri kuriyumvira ati umwe hava yibaza ibi undi yibaza ibi jewe turi kumwe nta bintu by'ubundi muntu tuyaga ivyo wanje gusa kubera je sindi umuntu w'urusaku hama kandi je sinzi no gushigikira amakosa naho tuba turi proche mbonye ikintu kitagenda neza ndakikubari hama utabishimye naho tukavanako uramaze kubwira ukuri umuntu bikamubabaza waramubwiye iki mubo mumanzi kubona twashwanye n'ukuri kwatumye dushwana kandi umuntu ameze nkanje ahuza n'abantu baharuye yes kubera ko mugabo uri umuntu aciye ubwenge après uramedita ukavuga uti burya ujya muhungu niwe yankunda kurusha n'abandi kuruta babandi twajana bakanwera inzoga tukayaga dutwenga ariko je bagiye ahandi hantu bakamvuga ibi wowe prefere uza kukubwira direct canke wo prefere uza kukuvuga kandi real nkondo umuntu ambwira uko kandi je niyo menye ko wanshavuriye ntubimbwire nibaza rero ikibazo ahantu giherereye abarundi benshi la majorité ntibakunda umuntu ameze nka jewe bakunda ba hypocrite mutwenge muyerera ahantu hose muryoherwe ariko mufitaniye ibibazo bro jewe dufitaniye ikibazo na yambusi nguha maka dutoye solution wewe nimba wiyagira ko deja urashobora kuba waranankoshereje indirectement utazi ko wankoshereje mugabe iyo umuntu akuvugishije akakubwira je bya bintu sinabikunze aratahura agacavuga kumbe naradekonye ntabizi nkaguma ndagutwengera ntabizi
je nanje bimbwiye je nsaba pardon biratanga amahoro rero nubundi jewe sintegerezwa kumera nkabo kandi nabo nibatezwa kumera nka jewe okay mugabo je no tuma nsigara numwicaye nk'ababura bose okay mugabo nta bujyaje je no kugira